Nitwa Akimana Bella Gloria nkorera radio Irebe FM. Ikibazo canje ndagitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu. Haravuzwe amasoko y'amazi ari mu mitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura agiye gukwegwa kugira ngo abanyagisagara baronke amazi meza na cyane cyane mu makartier akunze kwibonekezamo ubukene bw'amazi. Mbega uwo mugambi uwo bugeze hehe byatiriye hehe murakoze? Nitwa Paulo Ndarihonyoye abankengurutse nico kibazo cy'umumenyesha makuru Bella kuko ni kibazo novuga kije mu mwanya mwiza ariko nagira ndabahumurize kuko muravye ingorane z'amazi mu gisagara ca Bujumbura nibaza imisi mwazibonye ko kigiye kurangira aho no bamenyesha ko ndavye nk'isoko ry'umugende Matyazo riva muri commune Mubimbi amazi yaramaze kudushwara mu gisagara ca Bujumbura ikiriko kirakogwa bariko shira hamwe regidezo bimba bashira nk'amatwiyo yoheza gashikiriza abene gihugu ayo mazi mu guca barahura ko bajana mu mazu hama uwundi muhora numuhora uva muri commune Sare aho twita Sagara nahone ibikorwa biriko birakogwa amatwiyo yarabonetse naho byabanje guteba nibaza nko mu mezi abiri amazi ava kw'iryo soko azoba yamaze nayone gushwara igisagara ca Bujumbura aho nomenyesha kandi yuko bivanye na kakaranda mpox k'ingwara y'ibihere mu buraruko bw'igisagara haratanzwe nyene amazi bivuye kwajya amazi bimba mu kuzimu eau de forage ayo yose nibaza ko abene gihugu baheza bakayavoma bagaheza bakikenura mu bukene bw'amazi twe tumaze imisi tubona mu gisagara ca Bujumbura cengirwa ko ntanga n'umwizero ku bene gihugu muri sud n'igisagara ca Bujumbura ntuvuga mu bumanuko aho iryo shira hamwe regidezo ryamaze kuronka abo rifasha kugira hashobore gukabutwa amazi mu kiyaga ca Tanganyika uwo twokwita station de pompage ya mbere kugira ayo mazi azoca asahiriza iyi quartier ya Kanyosha no ngaha anya mu Nyabugete.